Kuri uno wa 22 Ruheshi 2021 niho hasozegwa igikorwa cyo guhimiriza abenegihugu kubijanye no guteganiriza impanuka n'ubuzima. Ico gikorwa kikaba catunganijwe n'urwego rujejwe kugenzura no gucungera ingene amashira hamwe ajejwe guteganiriza impanuka akora. Abarundi ngo ntawovuga ko batanezwe n'ibijanye no guteganiriza ahubwo ngo ntavyo bazi. Ivyo bivugwa na Joseph Butore, umunyamabanga wa ARCA. Ahora twibaza yuko abarundi muri rusangi binuba ivyo guteganiriza, ariko mu by'ukuri isekeze ryatwetse ko so kwinuba ivyo guteganiriza ahubwo twasanze ari ibintu bitari bizwi, ari gisata benshi batari bazi, batazi byo gikora n'ingene gikora, batazi ingene bocitura, batazi ingene butunganirizwa mu gihe abacituye bagize ingorane. Kubidoga ko itegeko rishasha rijanye no guteganiriza ritari mu rurimi rw'ikirundi kandi ariko rurimi ruvugwa n'abarundi benshi, Joseph Butore arabahumuriza. Muri isekeza ryo guhimiriza abantu ngo bije guteganiriza harimo ikindi gikorwa gihambaye cyane cyo gusigurira abantu itegeko rishasha rigenga ibyo guteganiriza. Ryatewe ikumo ruri muri bw'ifaransa mugabo uturamaze kuronka iryo tegeko riri mu kirundi. Hasigaye gusa yuko abategetsi bafite uburenganzira bashako ibikumu hanyuma duce turikoresha mu gusigurira abantu, bisigura yuko n'andi mateko yose azokurikira yisunge tegunya mukuru nayo nyene zo turaca mu kirundi gutyo gusigurira abantu biheze vyorohe. Ico gikorwa ca nyuma co guhimiriza abenegihugu kubijanye no guteganiriza citabwe n'abayobowe abandi mu ntwaro, abaganga n'abaserukiye abandi bo mu karere k'uburengero bw'u Burundi.